Bon, hariho KimCed Entertainment, hakaba hariho na KimCed Ministries. Bon, about KimCed Ministries nzobivuga very soon. Kuko ntira umwanya nturagira wayo, mugabo KimCed Entertainment yo irakora, sauf que vuba tuzokugurura maison yacu. Hama novuga gute, bon, abandi tuzobafasha nyene muri ubwo bisho Imana idushoboje, tuzoraba ingene two signinga uwundi mu artiste canke babiri, hama tukaraba ingene twoteza igikorwa c'Imana imbere. Bite hano Charmaine dushime, urashobora kubamagara Charmi nta kibazo. Kuri no munsi rero tukaba turi ahantu basha ndasavye. Okay, sawa. Oya muraza kuvyibonera mwebwe nyene ntiturinde gusa tubicisha amatsiko. Kuri no munsi rero tukaba turi kumwe n'umu invité spécial ni Rehoboth Trust TV. Tukaba nimuje kurekana kaye twakire umuririmbyi wacu adasanzwe. Ya nkuko nababwiye rero basha tuhagarutse hano with our special guest. Haba mumenye bien sûr n'abatamumenye, so ko atamumenye mwoshaka kutwibwiraho muri bo. Nitwa KimCed, ku mazina yose ni Kimarano Cedric, donc ni abréviation. Yego, nkabandi baririmvyi wa gospel. Wow, KimCed sizina vimaritesa cyane, ndizina donc ry'ubuhizi, nizina ry'akazi. Ndashaka kumenya ituma wiyumviriye kugira iryo KimCed utagize nka KimCed ou bien je sais pas, ya inspiration yavuye he iryo zina? KimCed ryavuye muri n'umugenzi cyo kera twararondera udusiyono nyene tw'ubustar, hama candaraba mu zina mbonca tuvuga ati hako twofata amazina atafise sens, reka turondere mu mazina yacu nyene hama tuyabrevier, hama acavamo ikintu, donc niho yahavuye mu KimCed. Okay, KimCed turakeneye kumenya rero tuti twamaze kumenya ngene mwitwa deja nizina vimagiza cyane ry'ubuhizi, turifuza kumenya rero nti KimCed yatanguriye hehe? KimCed turamubona ni nk'umuririmbyi, ariko vyavuye hehe, vyatanguriye hehe? Bon, aho vyatanguriye nanje ntawunzi, mugabo nisanze ndi muri iyo ndirimba, abagenzi bakambwira turirimba neza, uraba ugira uku, ni naho twaci dutangura umugwi witwa G Life, hama urakura mbwa hari kera mu za 2004-2005, hama turugenda turakura kugeza ubu, donc niho twisanze ndi umuririmbyi. Okay, KimCed naje disha navyumvije ingene uvuga, kuko jewe mumbabarire je yamponjeje imbere yanyu, siko bice bunyihanganira, aririmba bien sana no kuri je vous assure, afite giza, afite méthode nziza, atika mwahabonye ngone nababwiye yuko haza kuba hatesa, muraza kubabona nimugira ubwoba. So nifuza kumenya KimCed ufite giza n'ivyo uririmba neza, ariko kubera iki wahisemwo kuririmba umudiho wa gospel, umuziki gospel, utagiye kuririmba genre gukoresha ingabire yawe mu bindi bintu, wirimba izindi ndirimbo, urimba urukundo, urimbira abantu, ariko wahisemwo kuririmba Imana? Bon, nahisemo kuririmbira Imana first of all kubera nico twahamagariwe kuri iyi si, donc sinashimye kuririmbira abakobwa canke ibiki, kubera all in all nta fruits nimwe ihari, ariko turirimbira uhoraho ni novuga ni gitangaza cyane. Yes. KimCed urinze uvuga yuko ari gitangaza mu buzima bwawe, bisiko ko ari ahantu wigeze kubona Imana mu buzima bwawe ikubera igitangaza, byagenze gute? Urumva bon, ava yuko nkizwa twari turi mu buzima bundi budahimbaza Imana canke butameze neza. So mu nyuma mpura n'abagenzi barambwira Yesu, ndamumenya ndamutahura, bon ni naho kwanza naciye mfata decision yo kuvuga ntangure kuririmbira Imana, maze kumenya ico Imana iri kuri twebwe. Yes. Wow, murumva yuko KimCed umuntu yaraziranye umunsi umwe ariko aririmbira Imana acacoka bikora uko onye, ariko arafise intahe, arafise aho yavuye. Turifuza kubaza rero kuri no munsi tubatwa abartiste benshi canke abayimvyi benshi bo muri gospel, kenshi yo baririmbye nta mahera menshi bijiza KimCed, nivyo sivyo?
sivyo bon mu muziki wo ngahe Burundi nta mahera vyinjiza. Okay, nta mahera yinjiza kuno muno muziki wacu wo mu Burundi, so why ubigira wewe? Bon, je d'abord ndabigira kubwo ubutumwa bwiza, iyo ni devoir yacu kugira dutanga ubutumwa bwiza. Hama ica kabiri ndabigira kwera ari passion yiwanje, ndakunda kuririmba, ndakunda umuziki, so that's why. Okay, niye manuro mwoha abartiste buno munsi bashaka kuririmba gospel nabo nyene barumva ko bafise iyo passion, barumva ko bafise uwo muhamagaro, ariko nta buryo bafise KimCed, nta buryo kuja ku studio meza, nta buryo bwo guprepara ama event, ama concert bafise. Mubahaye impanuro iyahe kuno munsi? Impanuro nobaha ico kibazo kigoye. Bon, nuko batocika intege, babandanye basengura. Hariho ama studio bon adasaba uburyo bwinshi, asaba uburyo buke, gusenga nyene Imana, hama bakaraba si Imana yari cyo yokora. Bon, of course ndavyizera ko ari cyo Imana yokora, mugabo nukuba patient, utararonka ubwo buryo ukaba patient, cyangwa ugasaba ababishoboye, aca abagenzi mu bagenzi biwawe, cyangwa muri church, mu eglise yacu, ukasaba nyene ukaraba ko byoshoboka, because I hope ko everything bitegeza kuba bien uri mu Mana. Yep. Murumva yuko inshuti zacu artiste mu gitangura mufise uwo mutima ntimucike intege, haracariho ivyizigiro, haracariho intsinzi muri Kristo muri byose. So KimCed ukwana abartiste benshi mengo ego, hariyo groupe nini mukweramwo yitwa gute? Je bon ama group narayavuyemwo, sinki muri group, ariko nkora nk'umu solo artist. Hama nkaba nkorana n'abandi nyene nk'uko turi family, turi umuryango umwe, donc turakorana nyene mugapana vya group. Ego, none hare cyo muri ko murakora kugira ngo mutere intege abari nyuma yanyu, canke mutegure urundi runganwe ruzoza inyuma yanyu? Ego hariho vyinshi tuko turategura vyiza, kugira dutegure urungano ruriko ruraza, kuko urabona twe tuko turasaza. Hama I hope byose Imana izobikora, izodufasha tubitegure neza, hama ibintu bizoba bien. KimCed urubatse? Ego, antuka urugo rwawe ni bon, bipanze neza, antuka ko biraboneka vraiment usa neza, wambara bien, antuka ça soit que madame arakora ko ciwe neza kabisa. Wow, reka tumufelicite Madame KimCed, really turagufelicite cyane gufata neza umushinga naye wawe, ariko dushaka twibira ibanga. Kenshi nimba watanguye, ndibaza ko watanguye kuririmba imbere yuko wubaka? Ego, natanguye imbere mugabo nawe ni kera yararirimba, mugabo sinzi hano vyafiri. Madame KimCed urafise ideni, antuka hano vyafiri taramenya, tukeneye kumenya KimCed nirihe banga, kuko kenshi turamaze kubona iyo umuntu agiye mu gikorwa c'Imana akagira amahitamwo mabi, kenshi arahapfira cyangwa umuhamagaro wiwe ukahapfira. Nirihe banga w'Imana yakwibiye kugira ngo uronke umufasha mwiza nka madame wawe? Ico kibazo kigoye. Oya, bon, urashobora kuvuga ati nariko ndasenga, Imana mumpishurira ukuntu, canke narabonyemwo impano izi nizi, canke amapoint aya naya, nabona yuko vy'ukuri numufasha nyubaka akanyuzutse. Bon, d'abord kugira uronke umufasha ni Imana imukuronderera, canke ntaza mu mareve, canke azehe, no, ni urabanza ukarondera umufasha, hama umufasha ukaraba ko ashobora canke mushobora kubakana mwese babiri, and then hama muruko kugendana nawe niho uca usenga Imana nayo irakwereka muri ico gihe ko ari uwawe canke atari uwawe. Ego, ntibirinda gushika kure kugira umenye ko atari uwawe canke atari uwawe, mugabo hari ibintu bimwe mushobora kuba muhuza ko, hama ukabona ko bihwanye n'ico Imana yakubwiye wewe nawe n'ubwiwe mutanguye kubona, novuga gute,
utangiye kubona ko hariho pa muri ko muragira niho uca utangura kumenya ati uyu nuwanje turagumana canke nitugumana. Yep. Okay, les artistes rero niye manuro baha Gibson kuko jewe ndiko mbaza kino kibazo kubera ko ndamaze kuyibona kenshi mu ba artiste benshi sometimes baragira intahembi yuko maybe asoka n'uyu unye cyangwa eja gatokana n'uyu cyangwa gifatamwe nabi cyangwa gifatamwe neza mwebwe nk'abantu babakurira byukuri nk'abantu muri kumurabarira muri kino gihe niye manuro mwoba kuko intahe iraherekeza umu artiste ikamushikana kure kandi kamugurira n'imiryango kugendana ubwenge n'ikintu kidasanzwe n'ijambo ry'Imana ridusaba nk'abo ba jeune artiste bariko baraduga mu kumuha impanuro iyahe. Impanuro ya mbere no baha nuko avant l'âge ntibaje mu bintu by'urukundo. Ça c'est un de deux, ubona ko ata nova gute udahagaze neza mu gakiza udafise n'uburyo ntiwilanse mu bintu udashobora ku maintaining. Yes, nico kintu nababwiye. Hama imyaka ubonye igeze yigishe rero no kubona nyene ingene wotangura kurondera uyo mu fiancé kuko novuga gute copain copine kuri twebwe abakristu nivyemewe. Donc il faut kugira mu fiancé mufitane des projets uziko izo projet tutegeza kuzishikako. Mugabo ukiri umunyeshure sindagukonsera kugenda mu bintu by'urukundo. Banzoeza amashuri uhejeje uce kuko kwisi ni étape par étape. Uheza amashuri ukiga kaminuza ukaja kurongorwa canke kurongora. Yep. Wow, KimCed, merci gose nukuri kumanura duhaye. Hama rero nababwiye ko no musi kagendeye ahantu heza cyane ariko KimCed just nahamenye ahantu hehe. Bon, aha ni nova gute ni mu buhinyanyuro by'imiziki muri maison de production ni kwa Bochu. Tiko tukorera akaririmbo gashasha. Akaririmbo gashasha twashaka kamenya. Oya. Akacari mwibanga hewe ngo dushuhe gatonya ntiharagira yuko tukamenya. Turifuza kumenya rero so KimCed ufise indirimbo deja nyinshi ndibaza ubunye. Ego ni nyinshi cyane. Wow, ubunye unihe migambi urimwo nibikuri kwa dutegurira. Pour le moment uyu mwaka ndiko mu bisanzwe ndiko ndakora album yiwanje 2018 narasohoye mixtape hama ndasohora n'ama singles ubu ndiko ndakora album yiwanje mugabo sinovuga ngo izosohoka ejo canke hirya ejo canke mu mwaka uza but I'm still ndiko ndayikora vuba cyane ndasohora single yiwanje nshasha baho no bibira kabanga naririmbanye na Davi vuba irasohoka hamwe na video. Yep. Hari indirimbo twabonye wasohora na Gibson King nibyo? Muri mixtape harimo indirimbo zibiri twakoranyemwo hariyo ni wiwe nshasha heruka gusohora twayiririmbanye hamwe. Yego nubuye ndibaza ko very soon ku kwezi nyene ari indi tuzosorana nawe. Yep. Okay, atugenda umugenzi wawe cyane canke n'umuntu ujuse ari close gose kugira ngo mushoye kwa mwogera kuri partnership nkiyo yose nini gose. Ni bon ni mutoyi wanje hama ego niwe wankurikira hama party y'ivyoye ndamufasha muri career yiwe yo buririmvyi yo gukorera Imana kwa hama ndi no mu manager wiwe ndamanaginga ibikorwa vyiwiwe nova gute ego nivyo biri intéressant cyane murumva yuko rero KimCed ntiyimita gusa canke ntiyigerera gusa mu buririmvyi ariko arafasha nabandi muri abo onye do akarero ka Gibson King tuzi twese turifuza kumenya kuntu umwanya rero KimCed nihe migambi yakazoza KimCed afitiye abafani biwe afitiye n'abandi artiste ko baradoga. Bon hariho KimCed Entertainment hakaba hariho na KimCed Ministries. Bon about KimCed Ministries nzobivuga very soon kuko ntira umwanya nturagira wayo mugabo KimCed Entertainment yo irakora sauf que vuba tuzokugurura maison yacu hama novuga gute
bon abandi tuzobafasha nyene muri ubwo bisho Imana idushoboje tuzoraba ingene two signinga uwundi mu artiste canke babiri hama tukaraba ingene twoteza igikorwa c'Imana imbere. Yep. Okay, kuba ariko barakurikira bose Rehoboth Trust Tv kuri uno munsi niso hari benshi cyane bipfuza bivuga ati ni gute twoshikira KimCed, ni gute twoshobora kuvoma ku ngabire ya KimCed canke ibikorwa vya KimCed twobimenya gute? Bon abankeneye bonsanga kuri Instagram, Facebook canke YouTube barashaka kuraba ibikorwa vy'iwanje niho ndo noneho bona baza kuri Rehoboth barashaka kundonka mwumvise yuko KimCed mugiye kuri Facebook, Instagram hose arabonekana ni kuri Rehoboth. Ntimuze mutinye kwishikira, tuzobaha amakuru yose mukeneye kuri KimCed. Turifuza kumenya rero KimCed muri kazoza canke umuntu yifuza kumenya ati nigiki cyatumye KimCed ashika kure ko twege turabona haya artiste bamwe batangura hama bagafailinga bari mu nzira. Tukeneye kumenya iryo banga rya KimCed. Ese amasengesho menshi ni gukora cyane na studio meza na producteur bakaze. Tukeneye kumenya iryo banga rero KimCed yakoresheje kugira ngo ashobore kwa yoshika kuri no rugezagezweho. Ibanga ni rimwe, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Umaze kumwizera nibaza ko ariyo nzira ya byose, niwe gushikana hose, niwe kwugurura imiryango yose. Cause jewe umvirije n'indirimbo ziwanje akenshi n'ubuzima bw'iwanje ndiko ndaririmba aho Imana yankuye naho yanshikanye naho irantwara. So niko gendiri niyo message kenshi indirimba. Cause Imana yambereye sinzi ingene novuga kuri jewe yambereye ikintu kiri big cyane. So nivyo je mbona no babwira KimCed jeri kuravuga ngo Imana yakubereye big sana. Biraboneka ko hari ntahe idasanzwe inyuma y'ico kintu. Intetse ushaka kuyimenya KimCed. Dabo yamaye umufasha mwiza. Wow. Dodo imikibondo ciza. Wow. 3 mu buzima busanzwe sinidoga. Ndayishima cyane kandi nahiri ivyumve ko ndayishima cyane. So that's my own bon yamaye na famille nziza, abagenzi beza, inkura ahantu habi nzana ahantu heza. Donc umva nta kuntu novuga ko Imana iri so big for me. Yep. Imana ni nkuru, Imana irakomeye. Tubabwira taba tubivuga amapastor yabivuga mugabo aba bari abantu bashobora kubishingira intahe natwe hano muri Rehoboth Trust TV turabishingira intahe gose. So KimCed turakeneye kumenya akajambo ka nyuma wotubwira, akajambo wotekera abafanzi bawe, abantu bose kwadukurikira kuno munsi kuri Rehoboth Trust TV. Akajambo ni kamwe, dukundana, dusenge cyane, tugwize ibikorwa, hama dushikane ubutumwa bw'Imana kure. Amen. Wow, mwumvise impanuro za KimCed kuri uno munsi. So bisa nkaho turangije for today, ariko bababwiye mushobora kumuronka hose, murashobora mugabo kugira ngo mubande munaronka n'amakuru menshi mutuze muribuka yuko mugiye kuri Rehoboth Trust TV mujye klika kuri subscribe aho nyamuzo muri silver yuko amakuru yose ibigezweho byose abartiste bose bamwe mukunda mukeneye kumenya ivyabo, mukeneye kumenya ingene bakora muzokwama mwabironse mutarinze kwimena umutwe basha. So kuno munsi turashimiye cyane KimCed. Nani ndabashimiye kuguye munsi hama nerera ku bantu bose ndababwira birinde COVID-19 bakarabe 1.5 ntavyo kuramukanya ntavyo kugira iki. Wow, impanuro zidasanzwe gose, ntakorera mu mwemu gusa, nakorera mu mwemu vraiment ari up to date mu kintu cyose. So ciao rero turabashimiye gose kuba mwadukurikiye kuri uno munsi. Imana ikomeze bahezagera aho muri hose.